ngumeho ngumeho ku giti ca Yesu. Tuje imbere yawe Mana, turagushima ko utuzi neza, utuzi gushika ibwina mu mitima yacu, uzi ikidutera kukurondera, uzi ikiri kuri n'ikitari cyo. Turagushima igikorwa wakoze ku musaraba Igorogota. Ijambo ryavuga ngo niyamara kumanikwa uzokwikwegera ko benshi. Ngaba abo wikwegeye ko Mana. Aya turi imbere yawe Mana, turasaba wugurura amaso yacu, uvugane n'imitima yacu, udepoze muri twebwe ico wipfuza kutumenya. Kandi nkuko turi muri ano masengesho turigitega kandi n'ico uvugana natwe. Turizera ku buntu bwawe, turizera kandi kuri presence ya muhemu wawe, akore ku mitima yacu aho umwana w'umuntu atoshobora gukora, kuko twizera ko wowe uzi ibiri imbere mu mutima w'umuntu. Ndakwizeye Mana, nongeye nishira mu biganza vyawe, unkoreshe nk'uko ugomba, na jewe ubwanje umpingure mu izina rya Kristo Yesu nsenze, amen. Imana ishimwe. Turaganira uno munsi ku ijambo rivuga ngo igikorwa cy'umusaraba mu buzima bw'abizera. Igikorwa cy'umusaraba mu buzima bw'abizera. Ugiye kuraba usanga ahantu henshi iki kimenyetso cy'umusaraba kiza carabaye ikintu kizwi mu rwego mpuzamahanga canke international. Iyo ubonye umusaraba uzi ko hari ibitaro, hariho farumasi canke hari ishengero. Ivyo byose cabaye ikimenyetso c'uko aho hantu hashitse urashobora gukira. Ibitaro n'amafarumasi birashobora kuguha imiti igukiza mu buryo bw'umubiri, ariko kubera iki ishengero naho nyene hari umusaraba? Nuko hariho n'ubundi bugwayi bw'imbere mu mutima umusaraba wonyene ari ushobora gukiza. Ico gikoresho canke uwo musaraba waratevye uraba fashion. Abastare bamwe barayambara, bakayambara nk'amashenete binini binini. Ikibazo mfise, mbega baratahura ico arico umusaraba canke ni fashion, nakantu nyene kakagrife keza? Umuntu wese afise gushobora gukoresha inzahabu, bamwe turazambara tugashira ku musaraba, abandi nk'abakozi b'Imana barashira ku misaraba ku makoti yabo, abandi barayimanika mu nzu. Ariko uno munsi nifuza ko tuganira gato kuri iki gikorwa c'iki gikoresho c'umusaraba mu buzima bw'abizera. Birashoboka yuko hari ababikora canke bakayifata nk'ibisanzwe, ariko gifise insiguro ikomeye cane mu buryo bw'impwemu.
biranashoboka yuko ushoboye gutahura cyane kurusha bishobora kugufasha kuba mu buzima bwo kwizera cyangwa ubuzima bw'Igikristo uko Imana igomba. Nashaka maze ndababwire yuko umusaraba cyari igikoresho cyo kwica, kandi cyari igikoresho cyo kwica rubi. Nimba hari igikoresho, un instrument ishobora kukwica kandi kakwica nabi, à l'époque muri ico gihe yari umusaraba. Hari naho vyanditse ngo aravumwe uzomanikwa umusaraba. Kubona rero uno munsi ico gikoresho bamwe dufise uko tutagitahura canke tugitahura ukundi, ndifuza ko uno munsi tubona gatonya n'ahatari vyose kimwe muco umusaraba uri wakoze mu buzima bw'abizera. Nimba umusaraba ari igikoresho cyo gupfa, igikoresho c'urupfu, kandi urupfu rubi, bakaba babikoresheje mu mwami wacu, ku mwami wacu, hejuru ku musaraba Yesu yaratakambye. Yesu y'experience yabaye mu buzima buruhishije, mu buzima bubabaje, umuruho, umubabaro utagira ukungana hejuru kuri uwo musaraba. Nashaka ngo mvuge uburyo bubiri ngomba kuvuga bw'umusaraba. Ubwo buryo bwa mbere ndagomba kuvuga ngo umusaraba, ndagomba kuvuga ku musaraba wa Kristo Yesu. Hari uwahora dutwenza akavuga ngo uwo muntu ntarashika ku musaraba. Ahandi naho akavuga ati yahushije, hari imisaraba itatu hariya ariko ukwiye kutumbera uri aho hagati. Ati uwo ni umusaraba wa Yesu. Ndagomba kuvuga ku musaraba wa Yesu. Yesu nkuko mubizi ari ku musaraba, icari camuzanye kwari kugira ngo aje mu kibanza c'abari mu isi bose, ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, kandi kubw'ivyo bose bari condamnable, bategerezwa gucirwa urubanza rwo gupfa. Imana gutorera inyishu ico kibazo, kubera Imana igororotse yategerezwa guhana, Imana yitanze yonyene biciye mu mwana wayo, iza iba kuri ico gihano. Igihano cari kuja ko wewe nanje n'abari mu isi bose. Yesu amanikwa ku musaraba, hanyuma Imana iramuhana sérieusement, imuhana sévèrement, ku buryo iri kwiramuhana ariko arumva igihano jewe nawe twari kuronka. Harageze igihe aravuga ngo ni igiki kikumpebesheje. Bibiri tubwira ngo Imana imutera umugongo. Cari gikorwa kibabaje, cuzuyemo umubabaro, muga Imana yategezwa kubikora kugira ngo wewe ni wavyizera ubwo rubanzo rusimbe. Yesu amanikwa ku musaraba. Amanitswe ku musaraba yikorera ivyaha by'abari mu isi. Ico gihe ivyaha vyose bikoranira kuri we. Acika wa mwagazi w'intama yikorera ivyaha by'abari mu isi. Ivyaha imaze kuzura kuri we, arataka, aravuga ati rya jambo rikomeye, ati icari canzanye, ya programme nari mfise ndayirangije. Avuga ijambo rikomeye ngo vyose birarangiye, tout est accompli. Mu Kigiriki ni tetelestai. Tetelestai bisigura ngo amadeni yacu yose ararishwe. Mugabo si amadeni y'inzu, si amadeni yo ku butike,
amadeni twari dufise imbere y'Imana nuko Imana yaduhaye vyose, yadukoreye vyose, ariko tuyiha umugongo, duhinduka abayigwanya mu bikorwa, abayigwanya mu mvugo, abayigwanya mu bwibone, duhinduka icaha. Ivyo byari deni ridasanzwe kuko Imana yaduhaye urukundo, natwe tuyiha ugwanko, turayanka, tuyitera akagere, ariko byabonetse yuko hategerezwa kurihwa, kuko Imana igororotse itegerezwa guhana, hategerezwa kuriha. Ibyaha byacu byategerezwa kurihwa, byarishwe igihe Yesu yamanikwa ku musaraba. Hamaca avuga ngo rya deni ryose ry'ibyaha n'urubanza n'urupfu ndabirangije. Hari ijambo nashaka ngo dusome, Abikorino wa 2:5-21, kitwereka iki gikorwa cy'umusaraba wa Yesu, ico Yesu yakoze ku musaraba. Abikorino wa 2:5-21, mwumvirize. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Iri jambo reka ndarisubiremo, bishobotse namwe mworishira mu mutwe. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo turi muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Ndagisubiramo. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha. Kubera ko Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we natwe duhinduke ukugororoka kw'Imana. Nkoresha imvugo imenyerewe, habaye transfer yabaye iriye. Iyo ugiye ku muntu w'amayinite uramubwira uti transfer, umurungikira umuha amahera nawe akagira iki, akaguha amayinite. Twebwe ku musaraba twamuhaye ibyaha, nawe aduha iki, ukugororoka. Ico ni igikorwa cakoretse hariya hejuru ku musaraba. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha, kandi ariko twari icyaha, imuhindura icyaha ku bwacu, kugira ngo turi muri we natwe duhinduke iki, kugororoka kw'Imana. Ngiki gikorwa cabaye ku musaraba igihe Yesu yaramanitswe ku musaraba igorogota. Ni naco gituma iyo transfer imaze kuba, tukakira ukugororoka biciye muri Kristo Yesu, hari ibimenyetso bidasanzwe byakoretse. Kimwe mu bimenyetso nkunda nuko ata muntu yari yemerewe kwinjira ahera hahera, kuko twari abanyabyaha. Ariko uwo mwanya nyene habaye transfer, igitambara cyari gikingiye ahera cyaratanabutse mu kubiri, kivuga ngo ubu biciye muri we Kristo Yesu urashoboye kwinjira. Naco gituma twinjiye uno munsi, nico gituma tuza gusenga twiyaguye uno munsi, kubera igikorwa cabaye ku musaraba. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Muri Kristo Yesu niho hari ukugororoka kw'Imana. Iyo nizeye Kristo Yesu, nambika ukugororoka, kandi nari umunyabyaha, nezwa na ya maraso yaseseka ku musaraba igorogota, nemererwa kuza mu nyonga z'Imana, kunacitse umwana w'Imana. Sindiki ivyagwa, sindi umwana wo mwibarabara, ariko mu bwami bw'Imana ndi umwana wo mu bwami. Fise data, nico gituma yatwigishije ngo dusenge ngo data wa twese wo mwijuru. Kubera iki? Ko twemerewe kwinjira. Umusaraba iyo ndawibutse, nibuka yuko nanje nahawe access, ndafise modo passe yo kwinjira muri presence y'Imana, aho benshi badashobora gushika
abari mu isi si bose bashobora gushikayo, ariko modo passe ni igikorwa cyakoretse, nanje ndacizera, amaraso aranyeza, nemererwa kwinjira muri presence y'Imana, nkayibwira n'umutima wanje wose, nayo ikanyumviriza nka papa yumviriza umwana wiwe. Igikorwa cyo kumusaraba, iyo mvuze umusaraba wa Kristo Yesu, mubone ugo ruhande, uruhande rw'uko yahindutse icaha, natwe duhinduka ukugoroka. Ntitwari tubibereye, ariko twahawe ukugoroka biciye mu gikorwa Kristo yakoze. Hari umunsi yigeze kuvuga ko agiye kuzopfa, hama abigishwa be baramubwira bati gezaho ivyo bintu usubire no kubivuga. Yahindukiye ababwira gute? Amubwira gute? Mvi nyuma Satani, kuko ico tari iciyumviro kiva ku Mana. Kuko ico Imana igomba nuko haboneka umucunguzi. Iyo umucunguzi ataboneka, twese ngaha nta wo kwicunguye, kuko ntidushobora kwicungura ubwacu. Dukeneye utigeze amenya icaha, kugira ngo abe ari wahinduka icaha, natwe twakira ukugoroka mu kumwizera. Igice ca mbere sinashaka kugihagarara ko cane, ariko nashaka kuvuga cane ku gice ca kabiri cy'umusaraba. Ica mbere twumvise ngo ni umusaraba wa nde? Wa Yesu. Ica kabiri ngomba kuvuga kandi nza kumara ko umwanya, ni umusaraba wawe. Bariza mugenza bati ivyo byarimwo? Mumbariza ko yarabizi ko birimwo. Iyo turiko turavuga umusaraba wa Yesu, turaryoherwa kubera ivyo yakoze. Ariko sinshobora kuvuga umusaraba ntibutse ivyo uwo nyene Yesu Kristo yavuze kuvyerekeye umusaraba wawe nanje. Luka igice c'icenda umurongo wa 23 ushaka kuri 25. Abwira bose ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke. Abwira bose, abwiye bamwe, yabwiye abanyamubiri, yabwiye batamwegereye, yabwiye bose n'abari hafi yiwe. Avuga ngo umuntu niyagomba kunkurikira, umuntu niyagomba kunkurikira, niyagomba kuba umwigishwa wanje, nagira iki? Niyiyanke. Ayaya. Yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire. Banza urindire gato. Bavuze ngo umuntu niyagomba kunkurikira, nagira iki? Iri ni jambo ritavugwa muri kino kinjana. Kino kinjana turondera kuba abastar, turondera kumenyekana, turondera ko bose bakumenya, ko ufise iki, ko wakoze iki, turondera abenshi, turondera nyene ico kimenye, kumva ko uzwi. Hariho ico bita ego, ukwikunda, kandi uko imyaka igenda kuzogenda kuduga. Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, kuko yarazi yuko muri 2024 tuzoba two duhangana n'iki kintu caho turi muri competition yuko umuntu wese ashaka gukwega iwiwe no kwikwegerako. Aravuga ngo umuntu niyashaka kunkurikira. Iri jambo sivyo yabwiye gusa bariya mu mukiriya kinjana ca mbere, ariko no muri kino kinjana ca 21 riracari ijambo ry'ukuri yuko ugomba gukurikira Yesu abanza kugira iki? Ayaya. Abanza kugira iki? Kwiyanka. Ngo yiyanke. Burya kwikunda biroroshe, biranaza utanabishaka. Ariko kwiyanka bigusaba igikorwa ukora. Kubera iki? Kuko kwikunda biri naturel, birakwega cyane, biragukwega gose. Ariko kwiyanka bigusaba ikindi gikorwa ukora. Ngo niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe, yikorera umusaraba wiwe. Ndabaza ngo yikorera umusaraba wiwe ryari? Sa nagira ni rimwe nkabamejeje. Baguma bambwira ngo ndiwikorere, ndawikorere. Nzowikorera gushika ryari? Gushika ryari?
ibihe byose. Ngaha hari ikibazo kuko dushaka kwikorera umusaraba. Umumama umwe arambwira ati none ga pastor je nzokwihangana gushika ryari? Ndavuga nti uzokwihangana gushika uvuye hano ku isi. Naho nyene ntibivuga ngo hariya ngo bizoca byanga ko bihangana, ushitse hariya bizoba byoroshe. Mugabo kwihangana tugukeneye hano, kwikorera umusaraba tugukeneye hano, ngo wikorere umusaraba iminsi yose. Hanyuma ugira iki? Bandanya usho kuri 25. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Ariko ugomba guheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Kandi umuntu vyo mumarira iki kunguka ivyo mwisi vyose niyaheba canke agatakaza ubugingo bwiwe? Vyo kumarira iki kwa uciye hose bakoma amashi bakavuga bati ni gitangaza. Reka nshake ndaguha akarorero. Uno munsi Imana yozika kubaza iti ngomba kuguha ubuzima bwose uzoba hano ku isi imyaka 100, isi yose ivuga izina ryawe, aho uciye bakoma amashi, abandi bunama, abandi bakuzanira ibintu, wiha ivyo ushatse, uhindagura ivyo ugomvye, uzobaho mu vyo ushatse vyose. Ariko inyuma y'iyo myaka umenye yuko atajuru uzojamo. Nashaka ndakubaze wohita mwiki? Ariko mwiyumvire munabone yuko hari abantu bariko barava mu ishengero bariko baja gupfukamira abayari, bapfukamira abayari barondera ubushobozi. Hari n'abakozi b'Imana barondera the power, bakaburondera he? Mu kuzimu, pour impressionner, kugira ngo batuma abantu bose babamenya canke babibitangaza. Ariko bariko basinya umuriro udashira. Vyo kumarira iki ko abantu bose bavuga kuri gitangaza ariko ijuru nturironke? Vyo kumarira iki? Subiramo 24-25. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje. Ariko uzoheba ubugingo bwiwe abuhebeshejwe niki? Ku bwa Kristo. Hari ivyo duhamagarirwa kurekura no guheba ku bwa Kristo. Ugomba guheba ubugingo bwiwe kubera jewe azogira iki? Azoburonka, azobwunguka. Iki gice rero ca kabiri c'umusaraba nico ngomba kuvuga ko umwanya utari muke, kandi ndakivuga ko buke buke. Murambona iyo bariko baratera inshinge, iyo bariko batera inshinge ntibatera inshinge banyarutsa, ariko bashaka ko vyinjira buke buke. Igice ca mbere c'umusaraba caduhaye gucika abana b'Imana, turakizwa. Ariko iri jambo Yesu yasize avuze ryahereye hariya kuri bamwe. Ntibigera biyumvira yuko inyuma y'ico Kristo yakoze natwe aduhamagara kwikorera umusaraba wacu ngo tumukwirikire. Ico twaragihevye. Uco usanga rero mw'ishengero dufise abantu benshi bavuga yuko bakijijwe, mugabe igikorwa c'umusaraba uri kurakora ku buzima bwabo ntikigaragara. Igikorwa ca ya instrument de mort ntikiriko kiragaragara. Dushaka ahubwo kubaho cane, mugabo tudaciye mu kwica kamere. Twaranezerewe ko twakijijwe, mugabo mu rundi ruhande kamere yaraduze, aba ariyo iganza ubugingo bwa benshi mu bakizwa. Bica vyonona izina ry'Imana. Kubera iki? Kuko barizeye igikorwa cyo kumusaraba, ariko byarabananiye ko bikorera umusaraba.
kica kiba ikintu kigoye gutahura. Ndemera umusaraba Yesu yikoreye kandi akamanikwako, mugabo kujya wemera igikorwa Kristo yamanitswe ko ku musaraba agacika icyaha nawe ugacika ukugororoka, niko wari ukwiye kwemera n'icyo avuga yuko wikorera umusaraba wawe apana wa Yesu, umusaraba wawe, kuko ni igikoresho kiza kwica nde? Igikoresho cy'umusaraba wikorera kiza kwica nde? Wewe. Ni nkuko Yesu avuga ngo umaze kunyizera ndashaka kupfa chaque jour. Siko bavuze kupfa iminsi yose. Wari ukwiye kuva muhira rero witeguye gupfa. Kasubire ntere gato. Wari ukwiye kuva muhira kujya usenga uti Mana ndashaka nze kuronka connection divine, ndashaka guze kumpesha icubahiro aho nza guca, ndashaka ngo, niko wari ukwiye kubanza gutangura kuvuga uti ndakeneye kwikorera umusaraba uno munsi unyica. Si jewe, ni Yesu yabivuze. Kujya tuyambara, ahubwo ntidukeneye kuyambara, ntidukeneye kuyibona mu mafoto, ahubwo dukeneye kwikorera umwe wese umusaraba wiwe. Ni nkuko twovuga ngo umuntu niyo ashaka kunkurikira, Yesu yavuze ati niyo ashaka kunkurikira ufate kiya gikoresho kizokwica iminsi yose. Iyo ndiko ndavuga gupfa, ndibaza ko muratahura gupfa uko ariko. Abenshi bariko biyumvira ku mpanda, ariko sivyo niko ndavuga. Ndikumvuga urupfu rwa kamere. Kamere urakizwa, mugabo kamere ntikizwe. Kamere kaguma ikanuye, ahubwo ikarondera ingene iterura ivyuma kugira ngo izikubite impwemu yawe. Nico gituma nawe kamere uyibwira uti naho uri kurarondera ibigukomeza, ndakiriye nanje umusaraba ugukubita hasi, ukwice uko bukeye uko bwije. Ngiki gikoresho benshi tudashaka kumva. Dushaka kumva mu mashengero batubwira yuko ibintu bigiye kuba byiza kazima wizeye Yesu. Ego mugabo ikorere umusaraba wawe hanyuma ubone kumukwirikira. Iyo udahisemo kwikorera umusaraba wawe ngo umukwirikire, hari ivyo yakoze bitazokwigera bigaragara mu buzima bwawe, bice binabera n'intambamyi yuko abandi babona Kristo amanitswe ku musaraba. Niho navuze nti igice ca kabiri c'umusaraba twikorera, twaje gusenga turi mu bihe vya mbere, umunsi wa gatatu. Umunsi wa mbere batubwiye ivyerekeye kwihana, ariko ni muri iyi ntumbero nyene aho tugenda twiyumvira ingene natwe dukeneye guhingurwa gose kugira ngo dushike kuri rwa rugezo rwaho ivy'Imana izoduha tuzovyakirana umunezero kandi tukabikoresha neza, kuko hari ikintu cabanje kwicwa kuko cyo twononeye. Ndabaha akarorero. Ndashaka ko muraba example y'Abikorinto. Abikorinto, umuntu akubwiye ati igitabo c'Abikorinto ukizimwe iki? Bamwe mushobora kuvuga muti igitabo c'Abikorinto tukizimwo ingabire za mpwemu, sivyo? Abandi igitabo c'Abikorinto baravuga ku vyerekeye urukundo. Okay, abandi bati igitabo c'Abikorinto baravuga ku vyerekeye kuvuga mu ndimi mwishengero n'ingene bakwiye kubikora. Sawa. Ibi vyerekana ngo igitabo c'Abikorinto, nashaka muraba akantu gatonya katwereka kuri iki gikorwa cyo kwikorera umusaraba turiko turavuga. Abikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 4 no gushika ku 7. Ndashima Imana yanje na ntaryo ku bwanyu, kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri vyose mwatungiye muri we. Mwumva abantu bameze gute?
tugerageze kumvirize aba bantu Paulo ariko aravuga. Mumvirize avuga, subiramo avuze ngo ndashima Imana yanje na ntaryo ku bwanyu. Ndashima Imana ku bwanyu. Kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. Kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. Kuko muri vyose mwatungiye muri we. Muri vyose mwatungiye muri we. Ngenda kivuge mu Gifaransa. De ce que vous avez été enrichis en lui et en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Aba bantu bameze gute? Biboneka ko muri Kristo Yesu n'abantu bari barahawe ibintu byinshi nk'ingabire, ibintu byo kumenya Imana, n'abantu bari mu ijambo, n'abantu bakunda Imana mu ijambo bakayibamwo, bakaronka iby'Imana yategekanije vyose. Bandanya. Kuko muri vyose mwatungiye muri we, mu byo muvuga byose. Mwatungiye muri we no mu bwenge bwose. No mu bwenge bwose. Ko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe. Amen. Bituma mutagira ingabire nimwe muhaza. Bituma tangabire nimwe mubura. Mwiteze guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Mwiteze, murindiriye guhishurirwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bameze gute? Mumva abantu bameze gute? N'abantu bahezagiwe, bamenye Imana, bamenye ijambo, binjira mu Mana, baronka n'ingabire. Ni sawa? Okay. Aba bantu baramenye umusaraba wa Yesu. Kandi igikorwa cyo kumusaraba kwa Yesu cabahaye ingabire no kuba mu Mana. Ariko ndagusavye unsomere verset 11 à 13. Aha nyene mumvirize umurongo wa 11 ushobora kuri 13. Kuko nabariwe ivyanyu bene data. Narabwiwe ivyanyu na bene data. Nabo kwa Kigobe. Yuko hari mitongano muri mwebwe. Umve bavuze iki? Kuko nabariwe ivyanyu bene data. Nabo kwa Kigobe. Yuko hari mitongano muri mwebwe. Hari iki hagati muri bo? Mitongano, gushwana. Bandanya. Ico mvuze ni iki? Umuntu wese muri mwebwe avuga ati jewe ndi wa Paulo. Harimo kwicamwe ibice. Bamwe bavuga ngo jewe ndi wa Paulo. Uwundi ati jewe ndi wa Apolo. Nanje ndi wa Apolo ndi mu ijambo. Jewe ndi wa Paulo ariko nanje ndi wa Apolo. Uwundi ati jewe ndi wa Kefa. Jewe ndi wa Kefa. Uwundi ati jewe ndi wa Kristo. Mwumva aba Kristo rero bo baca baza bashirako akarongo bati natwe turaba Kristo. Mwebwe muraba abantu, natwe turaba Kristo. Iryo shengero rimeze gute? Mu ntango twabonye ko bari abantu bafise ingabire. Kandi vyitwa yuko bahawe ivy'Imana. Mugabo ngaha sinzi ko bahejeje umurongo ushika umurongo w'indwi. Mbega Kristo aragabanijwemo ibice. Mbega Kristo arimo ibice. Paulo yarababambiwe. Canke mwabatijwe mu izina rya Paulo. Be mwabatijwe muri Paulo canke muri Kristo. Ushaka kuri 17. Shimira Imana yuko atanumwe nabatije muri mwebwe atari Krisipo na Gayo, kugira ngo ntihagire umuntu avuga yuko mwabatijwe mu izina ryanje. Kandi nabatije nabo kwa Stefana atarabo sinzi ko ari uwundi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza, ntavugishije ubwenge bw'amajambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo ntucike ubusa. Gezaho. Ishengero rifise ingabire, mugabo iryo shengero nyene rifise ingorane ya kamere. Karaktere yabo ntiyigeze ihinduka. Ahantu hava ndahamara amasaha. Ngeze ahantu hava ndahamara amasaha. Ariko Imana imfashe ahantu tuhatahure. Washobora kuba ufise ingabire, washobora kuba uvugishwa, washobora kuba werekwa, washobora no gukoreshwa n'ibitangaza. Ariko ico sico Imana irondera cane. Ariko Imana irondera ihinduka ryawe. Transformation du caractère. Yuko kamere kawe gakubitwa kakabambwa ku musaraba. Batubwiye kwihana ni iki gikorwa nyene umusaraba
gukubita kandi kuri ka kamere kacu gashaka kuducanishamo ibice, akandi gashaka kwishira hejuru, akandi kerekana ko ari igitangaza, kamere kama kerekana yuko wowe uragahambaye, gusuzugura abandi, gushira hasi abandi, kumva ko ukomeye, akamere k'ivyaha akagukwega kurondera kwatira abantu no kuwagwisha mu nzira zitarizo. Ako ni kamere. Kamere. Umunsi umwe nsengera umuntu yari umwigeme, ndiko namusengera, impwemu mbi zivuga ziti kuva akiri muto nta muhungu n'umwe amuresista, turagira uko dushoboye kose kugira ngo akwege, ahaciye twifuza gukwega abahungu kuri we. Arakunda Imana mugabo arafise ikibazo. Arafise ikibazo. Rero inkomezi za Satani zironkeraho akaryo igihe imibiri yacu nayo itari kwirapfa. Satani adugira muri kamere k'umubiri utashatse kwica. Uboneka ko hamwe n'Imana no kumusaraba ni sawa, Yesu yarampariye, mugabo uwo Yesu nyine ni wakubwira ati reka kwibagira, reka kwibagira, ntiwifate nk'uwarangije nk'uwahejeje, ahubwo gira iki? Emera igikorwa c'ukwemera gupfa kuri kamere. Icyatumye twisonzesha ngaha nuko dushaka kwegera Imana. Twabwiye kamere tuti icara ngiye kurondera Imana. Iyo utazi kwisonzesha bizokugora no kubwira kamere uti no. Iyo ibiharage bikubwiye biti ndagukeneye cyane byihuta, bamwe baca badepoza byose bari bafise bakaca biruka. Igihe bizokwama du 1er janvier au 31 décembre ari uko bimeze, udashobora kubwira kamere uti birahari mugabo ntavyo uronka, bizokugora yuko ubwira icaha ngo ndumva umpamagara mugabo singenda. Kubera iki? Kubera igikorwa c'umusaraba mu bugingo bwacu. Haleluya. Hari igikorwa rero gitegerezwa gukoreka. Hari icakoretse ica Yesu, ni vyiza twaravyakiriye, ariko ubu hariko habiki. Turiko dushima ivyabaye gusa canke ivyabaye vyatuzanya ahantu natwe twemera kwikorera umusaraba ngo twice kamere kacu iminsi yose. Ingorane iciba niyihe? Igihe turi abavuga ko Yesu yadupfiriye, mugabo tukaca tubaho ubuzima buhushanye n'ubwo Yesu agomba, kandi tukabibamwo, tukabisubiramwo, tugasubira tukabibamwo, twarekeye kamere, kandi kamere kavuye mu isi, umubiri wavuye mu isi uzosubira mu isi, bizotugora gose ko dushobora guhesha Imana icubahiro ya yindi yadupfira ku musaraba. Niho uzosanga abenshi bavuga ngo ivyo abakizwa turabizi. Usengerana ntuze, nimba mwese mumeze gutyo, aho hantu nanje sindahizera. Ikibazo ni iki? Yarizeye umusaraba wa Yesu, mugabo vyaramunaniye ko yikorera umusaraba wiwe. Umusaraba wawe ntuvuge ngo ni munini, ujanye n'ingene ungana. Hari abatagikwegwa n'ibintu kanaka, ariko kandi hari n'abanigana iminsi yose kubera ikintu kanaka. Kandi ushobora kwibaza ko ari kinini, mugabo hamwe n'uwo Yesu nyene, uwo yakubwiye ikorera umusaraba wawe, ntiyagutaye, ntiyakubwiye ngo urimenya, ngo uridebruya, oya. Nico gituma tuza gusenga tuvuga ati Yesu mfasha ngo nikorere umusaraba wampaye kugira ngo nice kamere ndaguhesha icubahiro.
nibwo buzima dukwiye kubamo mu buzima bwa gikristo. Mumvirize uko Paulo yavuga. Abikorintho wa mbere 9:27. Mumvirize uwo murongo. 1 Corinthiens 9:27. kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja. Ngwanya umubiri wanje nkawuhindura iki? Umuja. Kugira ngo kumbure. Nukuvuga ngo igikorwa cy'umusaraba yarizeye ibyabaye, mugabo arafise nawe icakora. Arazi kamere ko kama kari kagwanya ubugingo bwiwe, impwemu yiwe, acagira iki? Ngo gwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja. Nkawuhindura umuja, esclave. Kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi. Kugira ngo ninamara kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke ko nemewe. Kugira ngo ninamara gufasha abandi, nanje sinze mboneke ko ntagize iki? Ntemewe. Kubera iki? Kubera umubiri wanje ntigeze ndawugwanya. Abigalatiya 4:16 mwumvirize. Abigalatiya 6:14. Ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Watumye isi kuri jewe ibiyibambwe. Uwo musaraba watumye isi kuri jewe ihinduka iki? Iyibambwe. Iyibambwe. Nanjye isi ndayibera ubambwe. Sinzi ko iyi image twoshobora kuyironka. Nsaba abantu babiri baze bamfashe, abahungu. Okay? Sawa. Ariko arerekana relation afitaniye n'isi. Mugabo si isi n'akarorero. Isi irabambwe, bambwa. Uyu ni Paulo. Avuga ngo, subiramwo, ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi yirata atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Watumye isi kuri jewe iba iyibambwe. Paulo avuga ngo isi kuri jewe igize iki? Irabambwe. Iyibambwe ntigira ingene yikura ku musaraba. Irabambwe. Nanjye isi ndayibera ubambwe. Na jewe ngize iki? None ngaha hari aho bahurira? Uyu ntakiva hariya kuko arabambwe. Isi muravye imubona ko ari ugize iki? Ko ari ubambwe. Yabambye kameremere kiwe, yagahambye ku musaraba, yikoreye umusaraba w'iminsi yose. Isi mukeneye nimuronka kubera iki? Arabambwe. Isi imurondeye, isi igerageje kumuhamagara, ntavayo kuko agize iki? Arabambwe. Muhamagare cyane. Uko agerageza guhamagara Paulo yamaze kwemera yuko sinkiva ku musaraba, narabambwe. Isi iraguhamagara. Ni wizera gusa icyakwese ku musaraba bikanka kubambwa. Paulo ugumubambwe. Ni isi yaguhamagara hanyuma nawe ukava ku musaraba. Ukuva ku musaraba niko winjira muri kameremere, buke uza kwisanga usigaye urishera ishushu n'isi. Niko bimeze. Kuko iratira cyane, isi irakwega gose. Kandi ikikwega hari icyo bihuriyeko. Ikwega iki? Umubiri wavuye he? Mwivu. Kandi uzosubira he? Ariko uyu ni wenyine uri kuraduhenda. Rero isi iragerageza gukwega, ariko iciza nuko Paulo avuga ati naho ugerageza je naramaze kuba ubambwe, kandi nawe ndakuravye mbona wagize iki? Warabambwe. Nta relation. Kubera iki? Kubera igikorwa afise canke yakoze cyo kwikorera umusaraba no kubambwa. 17 havuga gute? Murongo wa 17.
nta kibazo ni siporo. Aha 17 cyavuga ngo bandanye mu bambwa murongo wa 17 haya nyene Galate 6:17 uhereye Paulo acabandanya avuga ngo kuvubu uhereye ubu ntihakagire umuntu angora kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu. Ntimukangore kubera mfise ku mubiri wanje iki inkovu za Yesu. Kubera iki mfise inkovu za Yesu narabambwe. Haleluya. Ntimukangore babwire arafise icyo abwira isi kubera iki isi iramurondera mugabo arabambwe ko nayo ayibona nk'iyibambwe agaca abwira rero abantu uti ntimusubire kugira iki kungora kuko kuri jewe fise le marque fise inkovu zande za Kristo. Haleluya. Murakoze mashobora kubakomera amashi bamfashije. Abaroma 8:12 joko 13 havuga gute? Abaroma 8:12 joko 13. None rero bene data turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ivyako kuko namba mwitondera ivy'akameremere kanyu nimuzobura gupfa ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha mwemu muzobaho. Nimwica ivy'umubiri ukora bawica gute? Muwicisha mwemu. Ni cya gikorwa cyo kwikorera umusaraba, igikorwa cyo kwica umubiri uko bukeye uko bwije. Gusha kuri 13 kuko namba mwitondera ivyo akameremere kanyu nimuzobura gupfa ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha mwemu muzobaho. Haleluya. Galates 5:16 murongo wa nyuma. Galates 5:17 ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kifuza ivyo mwemu yanka kandi mwemu yifuza ivy'akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo nimukora ivyo mugomba. Ivyo bigira iki? Biragira iki? Biragwana, biranigana. Ibiki mbe? Kameremere na mwemu. Nico gituma igikorwa warizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ongera kandi ufate umusaraba wawe wice kameremere kawe kuko kagwanya mwemu. Ntuzosanga bamwe baravuye mu Mana kubera iki? Kubera byaranse ko babamba kameremere kabo ku musaraba. Isi irahamagara, abantu bagahamagara, ibintu bigahamagara, asanga navuyeko. Ariko igihe cyose nzokwama hari umurongo nashaka kuvuga mu Baroma igice ca 6 Abaroma 6 umurongo wa 10 na 11 mumvirize havuga ngo uko gupfa yapfuye Yesu yapfuye niho yapfuye rimwe ku cyaha ariko ko ariho ari uw'Imana. Yarapfuye ku cyaha ariho ari uw'Imana. Muba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku cyaha. Aba ariko namwe mugira iki? Muba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku cyaha. Aba ariko namwe mwiyumvira. Bariko barakoresha iki? Bariko bavuga ivyerekeye iki? Ingene twiyumvira. Aba ariko nawe ugira iki? Wiyumvira ko wapfuye ku cyaha ariko ko muriho murabimana muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. None tugira iki? Ko twaje gusenga tugira iki? Ko benshi twizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ariko byatunaniye ko twikorera umusaraba wacu. Amashengero no munsi aruzuye,
amabibiriya aguma gugwa ari menshi, n'amasitiro asurinya amapromese yo guhezagirwa, n'amacouleur yuzuye muri bibiriya. N'ubu nokubwira nti raba bibiriya iruhande y'umugenzi wawe uza gusanga harimo agapromese gasize, ariko ni gake uzobona ahantu hariko havuga ngo ipfa ica kamere. Nivyo bitubujije gushobora gushika no muri ya migisha no kumanifesta ubwiza bw'Imana, kubera karaktere yacu. Turafise ingabire mugabo kubera kudahinduka muri karaktere, mu nyifato, ingabire zimwe zimwe abantu tuzikoresha nabi. Birabishe kubona umuntu avugira Imana mu kanya gato agashika ngaho hanze agacatukana agakubitana ingumu, akaraza umugore wewe hanze aheje kuvuga ubutumwa, aheje kuvuga ivyo Yesu yakoze, kandi aheje kubivuga neza. Mwumva ko vy'ukuri mwo kwinjira no mwijuru. Mugabe ikibazo, mbega ujya musaraba Yesu yikoreye arazi ko Yesu yamubwiye ati nawe niwikorera uwawe? Uwo mugore agize icyo akubwira akakwankira uje ushira ku rushi, uko kuboko kwawe none mwumva ko kubamvye? Mwumva kubamvye? Ni kubamvye. Ntanaga ntuzenye bakita gute kajya agrafeuse, simvuze umusaraba, nta agrafeuse uriko ku giti, amaboko yaravuyeho, akubita agire ibyo ashatse. Kubera iki? Kubera atabambye ku musaraba. Tugira iki? Tugira iki? Ko badushiriyeho inondwi yo kwegera Imana kugira ngo turondere ingene Imana ihingura ubugingo bwacu, tuze tubone dushitswa mu masezerano, mugabo twiyishe ca kindi cama kiriko kirica ubuzima bwacu butubuza kubona Imana. Nagomba dusenge duciye bugufi, umwe wese yiyumvire, mbega umusaraba wawe urawikoreye canke ntushaka uwikorera? Wanezerewe n'ivyakoretse ku musaraba wa Yesu, mugabo wawe ntushaka uraba. Niyo bawuvuze ko uvuga uti ivyo ni mubireke, ntushaka uwikorera. Ni giki cananiranye gituma uva ku musaraba ugashaka kuja kwegera isi? Ndashaka ngo dufate umwanya mwiza wo gusenga, umwe wese ariyizi indani muri we ivyo agwana nawe, ivyo agwana navyo, ivyo anigana navyo iminsi yose, ivyo yamariko arabwira Imana ati Mana aha hantu hasubiye kunanira. Reka dusabe mpwemu w'Imana, bivuga ngo kwica kamere dukoresheje mpwemu. Dusabe mpwemu w'Imana, Mana impa inkomezi zo kwikorera no musaraba. Mpwemu w'Imana fasha aha hantu ndashaka kuharengana, sinshaka kwama ndiko ndahagwa, sinshaka kwama ndiko nshingira intahe mbi y'ivyawe, kutagaragaza wewe kandi narakwizeye bigatukisha izina ryawe. Mpindura ababikorera bari mu macakubiri, bari mu kwibona no mu kwishira hejuru, mu kwicamo ibice. Mana mfasha, ikintu sinshaka kukivyuka muri jewe. Hari ubwibone ntashaka kubuvyuka, hari ubushakanye bwananiye. Mana mfasha, fasha. Ndashaka kukugororokera, ndashaka kwikorera umusaraba. Ndasaba inkomezi za mpwemu yera ngo amfashe nanje mbe ubambwe ku musaraba, ndabisi ndayibone nayo nk'iyibambwe. Nibuka inkovu za Kristo, nanje nemere kutava ku musaraba. Haleluya. Ndasaba toujours murihe gusamara, winjira indani muri wewe n'ibihe vyagiye bikunanira. Saba inkomezi mpwemu yera ngo wikorere umusaraba wawe.
hanyuma uhaguruka ugende ukurikire Yesu. Si ukwikorera umusaraba ngo wicare uvuga uti karabaye nta kundi. Oya, fasha Mana ndagukurikire ariko nikoreye umusaraba. Ngumeho, ngumeho ku giti cya Yesu, amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo. Ngumeho, ngumeho ku giti cya Yesu, amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo. Ushaka gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uheba ubugingo bwiwe ku bwa Kristo azobwongerwa. Vyokumarira iki kunguka ivy'isi vyose ariko ukabura ubugingo budashira? Vyokumarira iki kuba umuntu akomeye ariko imbere y'Imana vyaranse waravuye ku musaraba? Saba Imana musubire wikorere umusaraba wawe, umanikwe ku musaraba, wice kamere, maze mpwemu w'Imana gushoboze kugenda unesha. Urabe isi, urabe n'ivy'isi nk'ibibambwe navyo nivyakuraba bigusanga uri ku musaraba. Yesu fasha ubugingo bwacu, Yesu fasha ubugingo bwacu. Sabe Pasteur aze adufashe. Pasteur Pio adufashe. Hari isoko nziza, hari isoko nziza, bose banywako, ivamo agakiza, ivamo agakiza. Turashaka kuvyaguruka. Mami Yesu nyemeze, Mwami Yesu nyemeze uwo musaraba, uwo musaraba, kugira ngo ngendere, kugira ngo ngendere mu gitutu cawo, musaraba. Mwami Yesu nyemeze,
ibiganza byawe. Waremeye igikorwa cy'umusaraba. Shima icyo Yesu yakoze ku bwawe. Bwira Yesu ati Yesu, Yesu, ndi hano ku giti cy'umusaraba. Umuririmbyi yaravuze ngo ngumeho. Natwe turi hano, turi ku giti cy'umusaraba. Senga ubwira Yesu uti warakoze. Duzi ijwi ryawe. Mubwira ati Kristo Yesu, si ku bwawe wabambwe, ni ku bwanje wabambwe mu izina ryanje. Duzi ijwi ryawe. Ndabasaba muduze amajwi yanyu n'umwanya wo gusenga. Reka musenge. Si umwanya wa meditation, ni umwanya uko hugurura akanwa kawe. Uduze ijwi ryawe. Ariga abantu baba hano bakumva abandi ingene basenga. Si umwanya wo kumva ingene umuntu asenga, ni umwanya uko wewe uduze ijwi ryawe ukabwira Yesu uti ntuntere isoni kuko warambambiwe umusaraba wawe. Ntuntere isoni, ntuntere isoni, nsigitera soni, ntuntere isoni. Warambambiwe, wangiriye mu gishingo, wabambwe ku bwanje, watanze ubuzima bwawe ngo ndonke ubuzima, watanze ubugingo bwawe ngo mbeho, watanze wewe, waritanze mwami kugira ngo mbeho. Senga mubwire ngo wangiriye neza Yesu, ndagushima. Nawe ari kunyiza, sinari kwikiza, ni wewe wanyijije, ni wewe wancunguye. Warambambiwe, wemeye kuvumwa kuba ikivume ku bwanje. Warakoze, warakoze. Duze ijwi ryawe, mushimire, muri cyubahiro, muhimbaze, mutazire, mubwire gushima agakiza wahawe, ubugingo wahawe, imbabazi wahawe. Senga, senga, duze ijwi ryawe, mubwire ko yakugiriye neza. Warakoze Yesu, warakoze Yesu. Tunezerewe ubuntu n'imbabazi watugiriye. Reka dukomere uwo mwami amashyi menshi. Oh, haleluya. Reka uduze ibiganza byawe. Mbega iri jambo ryakubwiye iki? Kwikorera umusaraba wawe byakubwiye iki? Umwe wese arafise icyo byamubwiye, nta n'umwe avuyemo. Urafise icyo isi ihamagara muri wewe, urafise icyo isi ihwanije nawe. Hari ikintu cy'isi wibona ko, hari icyo isi ibona muri wewe. Reka uduze ibiganza byawe uvuga ati mwami ndarekuye, ndemeye kwikorera umusaraba wanje kwishavu rya buri munsi, ku majambo y'ibiterasoni ya buri munsi. Oh, kumbura ivyo nivyo umuntu yovuga, ariko wewe urazi icawe. Reka nituje muri vyinshi, ariko wewe reka uduze ibiganza vyawe uvuge ngo naciye bugufi, ndemeye muhamagaro wo kwikorera umusaraba wanje uko bukeye. Iyi mpwemu isi ibona muri jewe, ibi binisi ibona muri jewe, ivy'isi biri muri jewe. Uyu munsi urashobora kuvuga nka Paulo ngo ndi kibambwe ku ingeso y'amajambo mabi, ndabaye kibambwe kwisha
kw'ishari, ku kwibona, ndabaye ikibambwe kw'impwemu y'ubushakanyi, ku busambanyi, ndabaye ikibambwe ku bihumanya, ku bitera soni, ku bitera soni, ku byifuzo bibi, ibyifuzo bya kamere, ibyifuzo by'amaso, ibyifuzo by'ubusambanyi, ibyifuzo by'ubushakanyi, ibyifuzo bihumanya, ibyifuzo bibi, ndabaye ikibambwe. Ndase guhamagarwa n'isi, ndemeye kuguma ku musaraba wanje, ndemeye kuba ikibambwe ku bwako gakiza, ku bw'ubwo bugingo, ku bw'uwo muhamagaro, ku bw'izo mbabazi, ndemeye kuba ikibambwe ku bugarariji, ku kutubaha, ndemeye kuba ikibambwe. Oh, haleluya! Senga isengere. Uku kwezi Imana iragiye kukugirira neza, ariko Imana iravuga ngo emera kwikorera umusaraba wawe uko bukeye, emera kwica iyo kamere, emera kwica izo ngingo zawe isi yahamagaye uyu munsi zikaba ziri mu isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ica ububeshi buri mu isi, ica icyo cyose, ica kwiba kuri mu isi, ica uburyarya buri mu isi, ica kwigwanirira kwawe kuri mu isi. Izina rya Yesu, ica izo nzira wazimiriyemo, ica ibihimbaro by'ibyaha watakariyemo inyungu mbi, ica kwinezereza ku mubiri wo kuri mu isi, ica kwikundira muri Yesu, ica kwigwanirira, ica kwanga kubabara, ica kwanga kwitanga ku bwa Kristo Yesu. Urakoze Mwami Imana, ikorera umusaraba wawe. Ya Mana, turakweretse ino ndwi. Oh Mwami, umuntu wese hari icyo yumvise mw'iri jambo rimubwira kwikorera umusaraba uko bukeye. Hari igihe umuntu avuga ngo simbona icyo bavuze, ariko biratahuritse. Wowe ni waba ushaka gukira, iri ni ijoro ryo gukira. Ni washaka kubohoka, iri ni ijoro ryo kubohoka. Bohoka ku kwambarira umubiri impuzu z'ibitera soni, impuzu zanduza abandi, impuzu zikwega abandi, zikabakwegera mu ngeso mbi, ko yambara ubusa. Mana, bwira Imana ati ndemeye kuba ikibambwe ku kintu cyose numvise cyankozeko, ku kintu cyose numvise cyandeze bice mw'iri jambo. Ndemeye kuba ikibambwe, isi niyambona ibone mbambwe, isi niyamamagara ibone mbambwe ntava ku musaraba, nanje ninayibona mbona ibambwe. Oh, ngo gukunda isi ngo ni kwanga Imana, ngo kwanga isi ni ugukunda Imana. Mana, turaguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi menshi. Hey, hey.
cyaha, kuri kamere, ku byifuzo bibi. Mwami wacu, haleluya, haleluya, amen. Ni bande bumva biriko birakoreka bagire gutya, haleluya. Bene data, uku kwezi nikuzodusiga uko turi, kereka nitwigira ibiti tukigira amabuye, ariko nitwemera tukumvira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tuzorya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Niwatsindwa uzuvuge ngo natsinzwe, niwahamagarirwa gusiga uzuvuge ngo ndabisize. Nacu uzosiga muri uku kwezi kubw'Imana utazocunguka mu izina rya Yesu. Haleluya. Igituma twagumanye ibyo dufise tutanashima nuko twase kurekura ibyo dufise Imana idashaka. Haleluya. Uku ni ukwezi ko kurekura ibyo kurekura, ibyo twumiyeko, ibyo twagumije Imana idashaka. Uku ni ukwezi ko kubirekura kugira ngo turonke ibikwiye. Amashi menshi. Haleluya. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibitangira imbere. Ejo ni ku munsi wa kane, tuzoza hano isaha 9. Haleluya. Isaha 9 tuzohurira hano twese tukiri muri ya muhemu yo gusenga kandi twisonzesheje. Imana ibane namwe mwese.